kwitwararikana ntaryo imbonakazoza y'Uburundi igihugu cifashe mu mwaka wa 2040, Uburundi igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060 no kuzirikana ko ata munyamahanga azoza kubaka igihugu c'u Burundi. Izo ni zimwe mu mpanuro umunyamabanga nshingwabikorwa mu bushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo urwaruka Severin Mbarubukeye yatekereye urwaruka mu gusozera ibikorwa vy'ihuriro ry'urwaruka rw'incabwenge ryatunganijwe n'umugambi paeje ku rwego rw'igihugu. Mbarubukeye Severin ahamagarira urwaruka gufata iya mbere mu bikorwa vy'iterambere ry'igihugu na karengo inkoni uzokwishimikiza mu busaza uyica ukiri muto. Ibikorwa vya rino huriro turiko turasozera n'umugambi paeje mu kiringo c'imyaka iheze utanguye gushirwa mu ngiro. Uwo mugambi washizweho na leta nkozi, leta mvyeyi irongowe na nyenicubahiro General Major Varisito Ndayishimiye, mu ntumbero yo guteza imbere igisata c'urwaruka biciye mu kwitunganiriza hamwe no gushira mu ngiro imigambi yerekeye kurwanya ubukene hamwe n'ubushomeri muri ico gisata. Mu vyo mwagiye murashikiriza mu ntererano zanyu, mwasavye yuko mu vyo shimikirwako kubijanye no guteza imbere urwaruka hobamwo yuko ikigo c'igihugu BBN kijejwe kugenzura ubuziranenge bw'ivyahinguwe co rushirizaho gushigikira urwaruka rumaze gushinga amahinguriro, ko abarundi bakwiye guhindura ingendo bagahurumbira ivyahinguriwe mu gihugu gusumba ivyahinguriwe mu mahanga, gushinga hamwe no gutanguza ibikorwa vy'indwi yahariwe ivyahinguriwe mu Burundi, Semaine Made in Burundi, tutibagiye nuko urwaruka rw'incabwenge rwogira imbonakazoza y'Uburundi igihugu cifashe mu mwaka wa 2040, Uburundi igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Mbaye nka wawundi ati ukuri ni kumwe, nayo ngo akuzuye ndikamuriko. Ivyo tubivuga tubizi, ata kukekeranya kurimwo, kuko abasokuru barayamaze yuko winjiye mu kibira utazi uheza ugaca inkoni utazi. Iyo nayo ntaho iheza ngo igushikane. Turabateye akamo rero ngo mwitwararike na ntaryo kugira rwanyu imbonakazoza y'igihugu mu mwaka wa 2040, igihugu giteye imbere umwaka wa 2060. Muteze imbere ibijanye no gukorera hamwe, mwongere kandi mwamane na ntaryo kumuzirikanye ko ata munyamahanga azoza kububakira igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 canke mwaze kububakira igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Mu vyagiye birasabwa kugira amahangiro y'imbonakazoza y'Uburundi igihugu cifashe mu mwaka wa 2040, Uburundi igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060 bishobore kuzoshikwako. Twese twabonye ko uruhara rwa leta hamwe n'uruhara rw'umwe wese muri twebwe, na cane cane urwaruka rwo mu Burundi bw'uno kandi ukaba Burundi bw'ejo, umwe wese mu vyajejwe n'ivyo ashoboye ari ngere. Umuhuzabikorwa ku rwego rw'igihugu mu mugambi paeje Desire Manirakiza amenyesha ko ivyo bikorwa vy'iryo huriro vyatunganijwe mu ntumbero yo kwereka abarundi ibikorwa vyaranguwe n'uwo mugambi mu kiringo c'imyaka 2 umaze uri ku kivi. Intumbero ya mbere yari kwereka abarundi n'Uburundi yuko kuva imyaka 2 paeje igiyeho hariho ibiko birakorwa, bimaze gukorwa. Nkuko mubizi hariho abantu benshi burya bameze kwita kwa Toma muri Bible biriyo yuko abantu bemera babonye. Hariho rero abo twabwira yuko paeje iri ku kivi, mugabo ukabona umengo ntibashobora ntibavyemera,
nico gituma twavuze tuti iyi ntuzenye ya gatatu iyi ibikorwa iriho koraniro ngaruka mwaka rigira gatatu uno mwaka ritegerezwa kuba ikoraniro aho payeje izana ivyo abajene bashoboye kwimbura kugira ngo abarundi babone yuko mu myaka 2, 3, 4, 5, 6 imyaka 10 uburundi bushobora kuba buzwa bufise aho bugeze kubera uyu mugambi payeje. Muribuka nimwabo mwari muhari umwaka uheze twagiye irusi tugena tujanye nabo payeje imaze gufata mu mugongo twereka abo twari tugejeje mu gutanga imitahe yibanze. Vyumvikana rero yuko uno mwaka twategerezwa kuza twerekana aho bamwe baronswa imitahe umwaka uheze bagejeje imigambi yabo. Kuri iki rero mwabibonye ni umunezero ntangere kuko ugwaruka gwarashoboye gukora gushira mu ngiro imigambi uko gwari yiyemeje. Intumbero ya kabiri iki gikwa cari kigamije cari cyo kuganira n'ugwaruka kugira ngo tumenye ingene ugwaruka boshobora gufasha mu gushira mu ngiro iyi mbono iyi vision ijanye na 2040 hamwe n'2060. Mwumvise yuko kuvejo twaraciye hirya no hino iki kibazo kugira twerekane yuko ego hari ivyo leta itegerezwa gukora, ego hari ivyo abadukurira bategerezwa gukora, mugabo ugwaruka nk'abazoba bahari ku bwinshi mu 2040 mu 2060 byari bikenewe yuko tuganira tugashira hamwe tukabona aho dushobora gukora kugira ngo dushobore gushikana igihugu kuri no ntumbero gifise yo gushika mu 2060 ari igihugu giteye imbere. Murabona ibiki gikorwa kuva kigitangura mu mwaka wa 2020 ni nyene icubahiro umukuru w'igihugu yaguma akiri imbere. Uno munsi mwabonye yuko nyene icubahiro ivyo yamavuga abajene bashoboye kuvyumva kuko ntibadebukiwe